Umugwi w'Uburundi wararutsinze uduce tubiri twose Abadagi mu higanwa Volleyball World Tour. Imigwi y'ibihugu 16 igiye guhiganwa muri Volleyball Beach ku nshuro ya kane i Bujumbura. Abakinyi abamenyereza babo bava mu migabane itandukanye y'isi bari ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu Burundi mu higanwa Volleyball World Tour. Ryatanguye ku munsi w'ejo igenekerezo rya 19 Myandagaro umwaka wa 2026. Imigwi yagitabiriye iva mu Burundi, Autriche, Republika Czech, Denmark, Canada, Ubudagi, Norvege, Israeli, Ubuyapani, Gambia, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Slovenia, Rwanda, Tanzania, Uganda mbese na Kenya. Mu ijambo ryiwe Serge Ntakavura arongoye ishirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu Burundi avuga ko ari iteka kubona ishirahamwe mpuzamakungu rya volleyball ryaremereye Uburundi gutunganya rino higanwa ku nshuro yaryo ya kane. Mu Burundi hari umusenyi mwiza wo gukinirako kandi wemewe n'amategeko, ariko ko muri volleyball hakibuza ikibuga gisakaye gikwije amategeko mpuzamakungu. Iruhande y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatanguye igicesi iryo higanwa, umushikiranganje mu vyajeje harimwo inkino Lydia Nsekera nawe yari yahishikiye. Urukino rwo kugurura iryo higanwa rwahuje Uburundi n'Ubudagi ku ruhande rw'abagabo. Umugwi ugizwe n'Abarundi Manalio Florian na Gakiza Don Carmel watsinze uduce twose tubiri, Abadagi Long Tran na Nikolai Terpe. Diaspora da Cinzira!